Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 4 Gitugutu umwaka wa 2024 mu ntara ya Bubanza niho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuguruye icese umugambi w'igihugu Prete Nyunganira ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose. Uwo mugambi ukazotwara amahera angana n'imiliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika, ukazomara imyaka 5, ukazoranguka mu biringo bitatu nk'uko Beatrice Nzeyimana umuhuzabikorwa w'uwo mugambi abivuga. Indinganizo y'uyu mugambi nuko ukunganira kwawo kuzoshimikira ku bice bikuru bitatu arivyo vyibi. Ubwa mbere, umugambi uzoshigikira bimwe biboneka amashirahamwe y'ubudandaji mato n'ayisumbuye akorera mu bisata bitandukanye nko guhingura ivyo twirimira hano mu gihugu cacu kugira agwize umwimbu yongere ashobore gushikana vyoroshe uwo mwimbu ku masoko atandukanye yaba ayo hagati mu gihugu eka mbere na mpuzamakungu. Kuri ico gice ca mbere bikaba bitegekanijwe ko tuzokunganira mu buryo butandukanye amashirahamwe mato n'ayisumbuye agera ku 1,380. Muri ayo ayarenga ibice 50% azoba agizwe n'amashirahamwe y'abakenyezi. Ubwa kabiri, uyu mugambi ugiye gushigikira ibikorwa by'amashirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane, ayo nayo akaba ari amabanki n'amamicrofinance kugira ashobore gutunganya neza ibikorwa byayo, gutyo azatange ingurane yongera abike amafaranga ku buryo bworoheye y'amashirahamwe y'ubudandaji mato n'ayisumbuye agwiza umwimbu agatanga n'akazi. Muri iyo ntumbero ikigo cy'igihugu FIGA kijejwe gutanga ingwati kizoronswa n'uyu mugambi Prete Nyunganira uburyo bw'amafaranga bunganira ibikorwa byayo, amafaranga ashika ku miliyoni 17 z'amadolari y'abanyamerika kugira gishobore kwishingira ingurane zizoba zahawe y'amashirahamwe mato n'ayisumbuye arimo cane ayagizwe n'abakenyezi. Ubwa gatatu, ibigo by'igihugu bitari bike nk'ibanki nkuru BRB, ikigo gikurikirana amashirahamwe agwiza umwimbu ADB, ikigo kijejwe ubutare n'agataka OBM, sentare y'ubudandaji, ihuriro ry'abadandaza n'abagwizatunga CCB, ikigo kigenzura ibikorwa by'amashirahamwe y'ubwishingizi ARCA, ikigo cy'igihugu kijeje kurwanya ubunyonyezi n'iterabwoba mu byo guhanahana amafaranga CNRF, ikigo kijejwe kugendereza ibihe, ikigo gisuzuma ko ibyo duhingura tukongera tugafungura bikwije ibisabwa n'amategeko BBN, ikigo gitanga ibiharuro ngenderwako INSU hamwe n'ihuriro ry'amamicrofinance RIM. Ivyo bigo byose bigiye kuzokunganirwa n'uyu mugambi kugira ngo bize birushirize gutunganiriza neza y'amashirahamwe mato n'ayisumbuye asanzwe avyitura. Sauda Mboneko yaserukiye amashirahamwe y'abakenyezi bikorera utwabo mu kugwiza umwimbu, yasavye abo bakenyezi kukerebuka kuba maso kugira ngo amahirwe bahabwa n'uwo mugambi ntabacike. Nayo amabanki n'abajejwe uwo mugambi yabasavye ko bobatunganiriza ku mwanya mwiza. Tubisabire imbere y'abantu
barongoye amabanki n'amamikrofinansi. Banyakubahwa murongoye ivyo bisata, turabasavye mudufashe kugira ingurane dusaba tuzoronke ku mwanya mwiza, kudufasha mu gihe dosiye idakwije ibisabwa tukabimenya kare ndetse mukatwerekereza uko tubigenza. Sinorangiza ntasavye abazoba bariko batunganya uyu mugambi prete nyunganire kwitaho ineza yabo umugambi uraba. Aya mashirahamwe twumvise azoshikirwe ku mwanya mwiza. Hawa Sise aserukira banki y'isi yose i Burundi akavuga ko biteze ko amashirahamwe mato mato n'ayagereranye azoshikirwa n'uwo mugambi azoshobora kuguduza uburyo yahora aronka ku rugero rw'ibice 38% mu mwaka w'2028, ariko kandi bakaduza ku rugero rungana na 25% ivyo bashorera hanze y'igihugu bivuye mu byo bihingurira no gushiraho ubuzi bushasha ngana n'ibihumbi 22. Umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe yaciye atekera impanuro abazokora muri uwo mugambi n'abazoshikirwa. Erega dushaka ko mugwiza umwimbu kugira turonke vyinshi tudashoboye kurya tubishore hanze ayo madolari yinjire. None baciye babona yuko uwo urongora neza ari mu mama, nibaza ko utazohomba mama. None nk'ubu noza ntombora nkaza mbona marahirutse nko mu myaka 2 agacavuga ngo nkwerekereze iruta. Madamu hawazoca duha agashimwe ati murabagabo ezo habera umugabo hamwe tuzovuga tuti harabaye umugambi waradugije Burundi hamwe umunsi iyo uwo mugambi uzobuheze uzoca utwereka uti ya mahera yatarenta wampa narayungukishije hamwe twereka Banki Mondiale rabu dufise imiliyaridi 500 yavyawe na wa mugambi. Izo miliyaridi 500 duha abandi abantu bazoronka akazi rero muri umugambi nabo ntibavuye ngo ngiye kuba umunyakazi ntimurabacangera mugiye kuronderamwe umutahe ukazobona uwukoresheje aguhemvye ibihumbi 100 genda ugure inkwavu 2 uzorore niba guhemba ibindi bihumbi 100 ugenda ugure izindi nkwavu 2 bazoguhemba ibihumbi 500 umaze kuronka inkwavu gurisha inkwavu zitari munsi ya 10 ku kwezi. Nari mwumva muzoba winjiza ngaha nuvuga rero abazoharonkera akazi naho mwumvisemwe akantu ngo création d'emploi mumenye ko iyo emploi ari umutahe uzobugiye kurondera gutyo twese duce rutera imbere. Tubamenyeshe ko n'umukuru w'igihugu yaronse akaryo ko kwirabira bimwe mu bihingurwa n'amashirahamwe atandukanye akorera hano i Burundi. Radio Television